Bosi yari wewe. Bosi ne wagenzwa n'ameza. Yoba nanje ku meza. Oya basi bosi wagenzwa n'uduki. Ayi kingenza ntacyo zireba. Agacopa bosi. Yoba nanwa amacupa. Imbere mbona wari unanyotewe. Ashwe data Jesse nyotewe. Yayi kingenza urakizi n'udufaranga twanje. Faranga twa. Hera ba bosi. Ngorane zarabaye ubu uyi. Ikiro c'umuceri. Ibihumbi 305. Ikiro c'ibiharage none bijya vyabunzwe. Ibihumbi 3. Ne bosi umva umahera yopfa he. Ashe je kweri barakumbwiye kuri karyamyenda. Abantu bose birirwa barakuma pankarte umva utayampaye. Yewe nta madeni njya asha no baranzi ko ndi nyankamugaye. Sa nta deni uge. Kwanza bano ndamutse. Isawa mutanga. Isawa. Naje gutaha twadufaranga ngo manje kurangura kweri. Nawe uramwishyura. Uyu mugabo ndamwishyuza gumaza gutora ibintu hajya mu butiki wanje imiceri ibiharage ibirungo by'isosi z'inyama. Yemeje ngo manje kurangura kweri. Ndakibwira ko ari kijyama deni kigahariye. Nawe uramwishyuza. Jewe ndamwishyuza imyaka 5 y'inzu. None aba mu nzu wawe kubuntu. Ufise uruferine. Canke n'imfuvu. Je na mama heri wanje ngo manje kurangura. Yakuma wigira ivyo bintu mama heri wanje je ngo manje kurangura. Ubibutiki sigaye igaragaraje nandi bikarato. Basi muze kugaruka mutore udufaranga twaye. Oya wewe umaze imisi umpenda. Yari wambwiye nayo ugatoma ndahubwiye mugabo nuiki yatwa dufaranga ngo mani yangura ibihage bizimbutse uri ivyo wambwiye. Urumva wewe ngo guma uguriye phone ngo limikashi. Chizi nucumbira ngo umuntu ngo nakuronde ngo umuntu muvugana ngari mu ntara zako. Nini wumva ingorane nagize mwe ni murinde. Basi yisa. Nyuma yisa. Bosi uravyemeye. Nyambo vyemeye nta na kimwe. Inyuma yisa. Wese ukorera hajya harugo. Hajya mu butiki hajya mu izoro ukasuku. Hajya ndahabona. We nyuma yisa cyanza kugutora tubuze kuyatora. Nta ngorane. Mwe ahubwo mwe bayi ni mucike. Ducika twa turikana mbi. Uko anadutuka. We nure kuriwe no kudusezera. We tuza gusezerana udwaye amahera yiwacu. Sawa ni mugende muntu yijamire kuzinduka miki gitora. Sha. Umukoshi mvyukanye no munsi. Ikiza kuwunku. Gusa nta cyabo ndabaheje. Nibagaruka sinza kuba nigiri ubundi ayo mahera ndabafitiye. Y'imyaka 5 umva noje butiki yanze bikarato. No yakura hehe. Chenza kwiba. Ntaco nibagaruka nyuma yisanza kuba nigiriye birabasha nibagiye. Yo sheri yari wewe. Sawa. Amakuru y'imisi. Neza. Ne kuzindukiye pipi. Umukoshira ari ndamutse mpuyu no munsi. Nibaze kugira uwunkure kweri. Mashiri. Shara kinacho kuki. Gira numwe. Yes, sheri fisinda kaenda no wayinteye. Atewe. Narinzi ko ari uje kunkura. Nawe bye nivyutsanye uhombe. Ugwijije ko nk'incuri gihugu. Banyirukanye umva naje ngakwenda niwa. Reka gufyirata wewe. Wabonye rero ubonye abahungu bose mukunda. Ni jewe jenyene. Dinyaho mugayo ngaha. Mubo wakundanye na bose. Jewe utevuga ati rongo reka nze kuri kajyaga ngo kubera nabonye kibana. Ngo reka ngende kugapa ngo ngende kukabishe. Nishinga kiri kwa musitugimana. Yo sanze waneye. Reka ahubwo no kunkora koreka sharika. Abakobwa ubutwara abamenye. Murigirisha ro kubahungu kugira rero mubagereke kw'ivyo mubagereka. Jesu uko. Abahungu mwakundanye mwo mwakwezura abantu. Bashika nka 10. Je gusa tumaranya meza ya abiri gusa. Ni rero tebona abahungu bose ko ari je wocwishira. Ndani kwa ukweli. Abakobwa bubu mwagize gukunda n'abahungu beshi ngo ni business. Yo ni business ihombesha na cyane. Wewe genda ahubwo cumbisa ni yugarire n'abantu bagira bazi. Je simva. Aha boss avuye ngaha kunyishuza amahera wibotika yandi.
wibaza ko nca ndayakurayo naje ngira nomokere nk'ubu wumva vyoca bigenda gute ahubwo we genda muri abo 11 basigara ibintu ushaka kubyemera nta kuntu yonenda agaca nyaka ndagikuhamagara abantu batwumvira kumengo urumubibi yatanwe n'inzu habaye iki Chimbo umenga afise ibibazo kwiye Wumvise ibibazo y'umuzimu urabyikoreye none ivyo bibazo nivyi umuzimu murabibonera imbere biri himbe icyo kinde nawe tugende turaba wowe nawe twagukurikiye waje utatubwiye cyakuzanye none yakubwiye habaye kibazo twararyama yamaneri yaguteye none yarayifasha arayigutera ama ntiwayibwira wewe ko bayica mu mabango baca mu mabango mu kuyitera umuzimu nemwe ni muzikene bateri cya mu ruziba nawe tubwire none ariwe n'imbwa ya mugeri uyu muhungu ni imbwa rukoto asha aho kwe naco yakura ntashaka tudodore twumvirize naco gufasha iyo dushoboye ibintu biriko biramba kuri ntavyo mbona mana ukuri nyene nace kwisi nyene ngambone muri nitsi ngora uri kwimana mana ngiro gikombe kidenga nuko ubu butuma bagenda nkatera nigiye none bibatubana ndabipfamo nuko mana ukuri ndagusabye nje imbere bimve ko bino bi kuko simbona ingene nza kuvanga narinze ko ntera nomoka none ako gahungu rikikajyaniye ndabibabwiye nabi yo seza shaya tugirira ko je nanje simba sharicara sindahava ku wewe warariwe n'imbwa aho rateramira umuyaga sha uyo Asha handanyereye rero asha iyo bambonye ivye ndagiye ngana gufasha yambaza kuri umupolisi urasi ni uri mupolisi umupolisi ndekura none nyamutara umupolisi ndamugiye ngo niko mufata nk'abapolisi abapolisi nibo bafata abantu rero ni mwondekura none nibo bafata abantu ugira unanige sherwa unanige nuko ayeje ndabaye mushewe wawe n'ivyambere wavya ni mundekure none ko isheruka abafashwe n'imyaka oya nejewe turangidinjira mu shirayira abantu kuri kwibera ngene mu ni mwondekuriza mwondekura none tumushyira abakiriya nibice ni we nta majambo twakira we nta majambo mwondekura none basikasire basaka gashako tumushyira abajejwe manza mukabi uraba niyo mirasi honyine manza upfuge iyo mirasi ntafunga rero manza upfuge bino bipfungwa hino shati
raba nkiyo shati ntopfunge ibipfuko mwe tugiye kwa mutwaye none cufata nabi nkuko ubanza mupfunge ibirato hama tugende